Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kuwa kane yatanguje amasengesho gushimira Imana ku myaka 4 amaze arongoye Uburundi. Mu ijambo ryo kugura amasengesho, Perezida Evariste Ndayishimiye mu mvugo ifobetse yagereranije Uburundi n'igihugu ca Isiraheli ko ibihe Uburundi burimwo muri kino gihe bisa n'igihe abanya-Isiraheli bava mu Misiri bagana igihugu ciza Imana yabateguriye. Ibi bintu yatangaje abatari bake mu Barundi babifashe nko gushinyaguriza Abarundi ku rugero rukomeye cyane, kuko nta Murundi n'umwe atabona ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba. Ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo ashakire inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi ahitamo kumuvuga amajambo ateye isoni kandi ababaje, asa naho aba ariko arashinyaguriza Abarundi, kandi akaba ari amajambo yerekana ko afata Abarundi nk'ibijuju ku buryo bukomeye cyane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane ariko arabera muri icyo gikorane cyo gushimira Imana, ndetse n'ibiriko biravugwa aho umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa mu ntara ya Mwaro, kubera ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'Abarundi bababajwe n'ubuzima buzimbye barimo ngaha mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda Abarundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu bihangange bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa, kuko ibihangange harimo Generali Sirasi Ntigurirwa, hakabamo Generali umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira kugarika, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Baravuga ko igihe kigeze ari uko batabara igihugu n'umugambwe, ariko bakabikora babanje kwigiza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ibyavuzwe mu minsi iheze aho General Sirasi Ntigurirwa yashatse gukorera coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye agahita abimenya hakiri kare bigatuma ayikumira. Ibintu ntibyoroshe na gatoya mu turwi dutandukanye turi muri CNDD-FDD, aho bamwe bashigikiye iyo coup d'etat yo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande hari abashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nabo babona neza ko ataho ariko araganisha igihugu c'u Burundi, kuko ibiriko biraba birateye ubwoba kandi biratangaje kubona atanikiri gukorwa kugira ngo igihugu c'u Burundi cyongere gusubira ku murongo, aho benshi bemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndayishimiye aragereranya ibihe Uburundi burimwo n'ibihe abanya-Isiraheli barimo bava mu Misiri, ibyababaje abatari bake kandi benshi bakavuga ko izi ngorane zihanze Abarundi. Ndayishimiye abifasa nk'ibintu by'imikino, ibintu byoroheje, mu gihe Abarundi ubuzima busa naho bwahagaze, kugeza aho benshi bavuga ko aho kuba mu Burundi bw'ino minsi wapfuma ukaba mu kigandaro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kuwa kane yatanguje amasengesho gushimira Imana ku myaka 4 amaze arongoye Uburundi. Mu ijambo ryo kugurura ayo masengesho, Perezida Evariste Ndayishimiye mu mvugo ifobetse yagereranije Uburundi n'igihugu ca Isiraheli
ko ibihe Uburundi burimwo muri kino gihe busa n'igihe abanya-Isiraheli bava mu Misiri bagana igihugu ciza Imana yabateguriye. Ni ukuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abarundi ko ibihe bariko baracamo uno munsi biriko bategurira ibihe bizaza byiza, kandi mu by'ukuri ibiboneka ni uko igihugu kigeze ahatemba. Yasabye abarundi kutihebura nubwo igihugu kiri mu bihe bigoye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi atanga icizere afatiye ku gihe abanya-Isiraheli bava mu Misiri iyo bari bagizwe abaja bagagira urugendo rw'imyaka 40 bagana igihugu c'isezerano. Ico gihe abatagamburukiye uwabatwara ari we Musa bose barahanywe mbere nawe nyine ahava arahanwa. Aya masengesho y'iminsi 4 yo gushimira Imana arabera ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Umukuru w'igihugu yasabye abarundi bihebuye ko borema. Aremeza ko mu gihugu hari ikibazo c'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntibyotuma abarundi bihebura canke babifate nk'inyendamuvano yo kugararira ingingo. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda. Yirengagije ko na Musa nawe Imana yamuhanye, aho avuga ko abazagumuka bazahura n'ingorane zikomeye cane. Urongoye shirahamwe Parisemo Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagire igihindutse kuri leta Ndayishimiye bisaba gukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe baba baje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo Imana yakuye Uburundi kuko abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo abarundi barimwo nibyo kubigisha no guca bugufi, bityo ko bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi babo. Mu by'ukuri abategetsi bose bahambaye guhera kuri Ndayishimiye gushika ku bategetsi bo ku rwego rwo hasi barabona ko umuti w'ikibazo ari uko iyi leta yose yahinduka. Akaba ariyo mpamvu ariko baravuga amajambo aryohera abarundi, ariko biboneka neza ko abarundi bamaze kurambirwa n'iyi ntwaro ihari, n'iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ikorera akabi kabishe abarundi. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye busezererwe kuko ataco buriko burafasha abarundi. Ariko nanone Ndayishimiye akaba avuga ko ashobora guhindura ibintu umwanya uwari wose igihe batamutembagaza ku butegetsi, ariko abanyepolitiki batandukanye bakavuga ko igihe cyamaze kumuherana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gushikiriza ijambo abarundi rijanye n'imyaka 4 amaze ku butegetsi, ariko iryo jambo yatangaje ryari ijambo ryuzuyemwo ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Ibi bintu byabaye mu gihugu c'u Burundi birerekana neza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ataco ushoboye, kandi bikaza byerekana ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abaharanira agateka kazina muntu abanyepolitike batandukanye baremeza ko aho ibintu bigeze Perezida Evariste Ndayishimiye yarokwiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco yafashije abene gihugu, kandi benshi bakavuga ko ibyo yari yasezeranije abarundi atigeze abikora. Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye amanota 50% ku byo amaze gukora. Faustin Ndikumana niko yatangaje, ariko benshi bakaba bamuteye urwatsi bakavuga ko rwose 50% atayakwiye, ahubwo akwiye nk'icumi% kuko biboneka neza ko mu byo yari yasezeranije abarundi atana kimwe yigeze akora. Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemo avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye amanota 50% ku byo amaze gukora kuri iyi myaka 4 amaze arongoye igihugu. Ibi babishikirije ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, ariko abatari bake bakaba barahise bamwamaganira kure.
Mu kiganiro n'amenyeshamakuru, Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu avuga ko Perezida Varisito Ndayishimiye ibyo amaze gukora bikwiranye n'amanota 50% kuko umukuru w'igihugu yashikirije amajambo menshi kandi meza ajanye no kurwanya igiturire no gusimbataza intwaro ibereye, ariko akaba nta na kimwe cyakozwe na gito. Faustin Ndikumana asaba leta guhagabira kuko ibintu bitera biba nabi, maze leta ifate ingingo zihuta kugira igihugu ntikigwe mu kaga. Ibyatumye Perezida Varisito Ndayishimiye atakaza amanota nibi bikurikira: mu mwaka wa 2020 igihugu cari gifise ikigega c'amafaranga mvamakungu yo kwinjiza ibintu amezi 3, ariko ubu amafaranga mvamakungu ahari ari hasi y'indwi 2 gusa. Ibidandazwa leta yahora ishora hanze y'igihugu byari ku bice 17%, ariko uyu munsi biri munsi y'10%. Iri nibara ku mutemeri. Ibigega by'ibitoro bihari hashobora guhera indwi 2 atagitoro kinjiye mu gihugu, hamwe n'iduga ry'ibiciro by'ibiribwa byaduze gushika kuri 80%, hamwe n'ibinyobwa bya Bralirwa byaduze hagati ya 20% na 30%. Faustin Ndikumana agaruka ku kibazo c'icakagurika ry'umuyagankuba, ikena ry'amazi, interinete hamwe n'amashirahamwe ya leta ariko arahomba mbere umwanya mu mwanya ashobora kugara, aho ni nk'ishirahamwe Sosomo, Onateri ndetse n'andi menshi atandukanye. Faustin Ndikumana arangiza atera akamu leta guhagurukira ikibazo cy'ibiturire gihanze igihugu, arico catumye atamugwizatunga ashobora kuzana imitahe yiwe mu gihugu kuko abona ko yoca ahomba. Rero leta ikwiye guhana abimwe biboneka abakaboko bafukamye igihugu mu nda, ariko abatari bake bakemeza ko byanga byakunda bakaboko bafukamye igihugu mu nda. Uwa mbere ahatse abandi ari Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ibyo ariko arakorera abarundi birateye isoni. Naho umunyapolitike Frederic Bamvugenyumvira we agasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gutanga imihoho kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu. Frederic Bamvugenyumvira asaba leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko ataco yigeze akora, kandi akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye imyaka amaze atwara igihugu c'u Burundi yatembeje igihugu aho kugira ngo agikure mu kaga. Frederic Bamvugenyumvira aranegura amajambo yama ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito kuko abigira abizi mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti, aho yavuze amajambo akomeye cane. Bamvugenyumvira agira ati umuntu yotegera ko umukuru w'igihugu abigira abibona. Si ubwa mbere avuga ko abanyagihugu banezerewe, none ni iki conezeza abanyagihugu mu gihe atasukari iriho, babura amazi, nta muyagankuba uhari, igihe atabitoro bihari, akaba atana kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke. Niho abantu baca bibaza ibibazo ati aya majambo umukuru w'igihugu avuga uko bisigura iki? Kuki yigira nk'umucyahabwenge kandi azi ibiba biriko biraba? Yibaza ko abarundi batobona ibiriko biraba? Ico twokuramwo nuko Varisito Ndayishimiye atanyishu afise ku bibazo igihugu kirimo. Ntashoboye gutwara ngo abogore igihugu, ahubwo nakurweho hakiri kare igihugu kitarajya mu manga ikomeye cane, na irya abatari bake bemeza ko cyamaze kwinjira mu bihe bigoye cane. Ubwa Frederic Bamvugenyumvira abona ko hageze ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara byamutaye kuw'amazi, hakaza abandi babishoboye kuko umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 wiba usahura itunga ry'igihugu gusa, kandi bikaja mu karwi k'abantu bake, amahera y'agaciro agasahurwa yose. Ikibabaje nuko ubutungane nabwo bwamaze guhabwa jondama ataco bugishoboye gushikiriza. Frederic arongera ati ico gihugu mwabonye ciba kitariko kirakora ni cyahehe? Iyo nka ikamwa ataco iratagiwe ni yahehe? Uyu munsi Perezida Evariste niyemange yuko CNDD-FDD yabo bayigize kurya ejo bundi yavuze ngo imbonerakure zikomere, mugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse. Ubu tubibaze nde? Kuko twarahanuye baranka kumva. Ubu rero nibemange ko bibananiye, bashire hasi akanyiragabo kabo bavuge bati
barundikazi byatunaniye maze abashoboye kuza gufasha tuze twicare tuganire igihugu gisubire ku murongo. Igihugu kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cane mbere abarundi batari bake bari mu mwiheburo baravye uko igihugu cyifashe muri bino bihe bigoye. Igihugu kiri mu bibazo by'igitoro, isukari, amafaranga y'agaciro, ibinyobwa bya Bralirwa, umuyagankuba. Birakenewe ko leta igira akigoro kaboneka kugira igihugu gisubire ku murongo, bibaye ngombwa bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise byinshi boterera mu bibazo bya politike, ubutunzi n'imibano. Ibi ni byashikirijwe n'umunyapolitike Frederic Bamvuginyumvira uvuga ko iyi leta ya CNDD-FDD yari ikwiye gutanga imihoho ikava ku butegetsi kuko ntaco iriko irafasha abarundi. Naho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira no kugarika we akavuga ko atanyisho afise ku bibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo akabwira nyabuna abarundi ko ingorane barimwo uno munsi ko zaturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, mu gihe bizwi neza ko icyo kiringo cyazaniye akaga Uburundi, benshi bakicwa, abandi bagahunga, abandi bagapfungirwa mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi, kandi byose byaragizwemwo uruhara na Gervais Ndirakobuca. None niwe uriko aremanga ku murango izuba riva ko icyo kiringo kitari gikurikije amategeko kandi ko cyakweze akarambaraye mu gihugu c'u Burundi. Akongera akavuga ko ibibazo by'ibitoro biri ngaha mu gihugu c'u Burundi atanyishu abifiseho, ahubwo nyabona ko babaza wavuze ko agiye gufata igitoro mu ntoki. Murazi ko Bunyoni akurwa abarundi babwiye ko ari we wazibiye igitoro ntikiboneke, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye bikaba byarabonetse neza nyine ko ari remetanya yamukoreye, kuko akimara kumukura na gake abarundi babonaga ntibasubiye kukabona. Ni ukuvuga ko nako yahise agafata mu ntoki. Amakuru adushikira akavuga ko hari n'igitoro umutambukanyi we ashora muri Kongo aho akura amadolari atari make. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo bitandukanye abarundi baheraho ko bavuga ko iyi leta ikwiye gutanga imihoho. Bari ko babwiye mu ntango ko ibintu bitoroshe mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD, aho umwanya wari wose ibara rishobora kugwa, kuko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru mu ku butegetsi arabona ko ikintu cyonyine gishobora kubatabara ari uko bakabanza bakigeza ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze bakongera bakubaka umugambwe CNDD-FDD urimwo ibihangange byose harimo na Bunyoni wapfunzwe. Ibyo bigatuma bagumya kurongora igihugu c'u Burundi, ariko bakabona ko igihe bagumya gushira imbere Ndayishimiye byanze bikunze bizarangira bose bapfunzwe, kuko amakosa bakoreye abarundi ni menshi cyane. Turabigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.